Turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu, kuri mikro ai Washington DC muzindukanye na Diana Ninahazwe. Ingingo nkuru zigize amakuru ndabafitiye muri kino gitondo. Bamwe mu barimu bo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo baraye bahagaritse akazi bakoze imyerekano basaba kongerwa agashahara. Nta mituweli tugira, nta kintu tugira na kimwe kidufasha muri education. Warwaye utangwa warwajije ni wewe wenyine ushobora kwimenya. Abarimu bariko baraka uburenganzira bwabo. No, ivyo bintu nivy'ukuri nanje nivyo keneye, nivyo nifuza bampereze perekeza cyangwa se basubire mu kazi kanje. Aba ni bamwe mu barimu bigisha amashuri ya leta mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu hirya nino ku isi abategetsi batandukanye bo ku mugabane wa Afrika bari mu Bushinwa mu nama yo kuraba ingene imigenderanire y'ico gihugu n'umugabane wa Afrika itezwe imbere. Naho muri Tunisia abatavuga rumwe na leta basaba umurwi ujeje gutunganya amatora gutanga imihoho. Idonido ni mu kanyisasi. Nongere ndabahe gakeye n'ikaze nshuti bakunzi b'ijwi ry'Amerika. Amakuru tuyatangurana na mugenzi wacu Ejo ni Mukankusi agiye kudushikiriza agezeho irya nino ku isi. Amakuru yacu tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Ingabo za Israeli ejo kuwa mbere zari zimaze kwica abanyepalestina batari munsi ya 48 mu masaha 28 mu ntara ya Gaza, mu gihe zikomeje guhangana n'abarwanya umutwe wa Hamas nk'uko abayobozi muri Palestina baraye babitangaje. Ni mu gihe abaganga bakomeje guha urukingo rw'indwara y'imbasa abana bato muri ako karere. Uru rukingo rwari rugeze ku munsi warwo wa kabiri. Abategetsi b'abanyepalestina n'aba ONU bavuze ko abana babarirwa mu bihumbi 87 bakingiwe mu bice byo hagati mu ntara ya Gaza ku cyumweru, umunsi ibikorwa by'ikingira byatangiriyeho. Hamas na Israeli bemeye guhagarika imirwano by'igihe gito kugira ngo abana bagera mu bihumbi 640 bazabashe gukingirwa. Nta kurenga ku masezerano y'agahenge byagaragaye hafi y'ahabera ibyo bikorwa. Abategetsi muri Palestina ejo kuwa mbere bavuze ko abanyepalestina 7 bahitanywe n'ibitero by'indege bya Israeli ku mujyi wa Gaza, mu gihe ibindi bitero 2 by'indege Ibreiz na Nuseirat ahari inkambi z'impunzi byahitanye abandi bantu 6. Ntacyo igisirikare cya Israeli cyabivuzeho ahubwo cyari kibisabwe. Mu mpera z'iki cyumweru abashinzwe umutekano w'inyanja ku gice cya Espagne barokoye ubuzima bw'abimukira 249 mu birwa bya Canary na Gran Canaria. Aba bimukira bambuka inyanja bakoresheje ubwato bukunze gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Inkuru mugezweho na Tim Ishimwe. Ubwato bw'abarinda inkombe z'inyanja bwakuruye ubundi bwato bukoze mu biti bwari butwaye abimukira 174 barimo abagore 12 n'abana 4. Aho ubu butabazi bwabereye ku cyambu cya La Restinga muri El Hierro, abapolisi n'abo mu nzego z'ubutabazi bafashije abimukira kujya ku kigo cy'agateganyo bakirirwaho. Abategetsi baha kandi bavuze ko ubundi bwato bwari butwaye abandi bimukira 75 nabwo bwageze ku cyambu cya Alguineguin ku kirwa cya Gran Canaria. Minisitiri w'intebe wa Espagne Pedro Sanchez yaraherutse gusura ibihugu 3 byo muri Afurika y'Uburengerazuba mu cyumweru gishize, urugendo rwari rugamije gukumira abimukira bavayo bajya mu birwa bya Canary. Ikigo cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kita ku mutekano w'inyanja Frontex giherutse gutangaza ko umubare w'abimukira bambutse inyanja bajya i Burayi mu mezi 7 gusa wiyongereye ku rugero rw'154%. No kuvuga ko abagera ku bihumbi 21,640 bambutse inyanja bajya ku birwa bya Canary. Ubuyobozi buvuga ko kubera ikibazo cya mikoro abimukira bazatangira kujya bakirirwa mu bigo bya gisirikare cyangwa se bakubakirwa amahema bitewe n'imiterere y'ingendo zabo mu nyanja Atlantika. Abategetsi kandi batewe ubwoba nuko abandi bimukira bagera ku bihumbi 150 baturutse muri Afurika bashobora kuzakora ingendo nk'izi zibashyira mu kaga mu mezi ari imbere. Ejo kuwa mbere komisiyo y'amatora ya Tunisia yanze icyemezo cy'urukiko gisubiza abakandida perezida ku rutonde, kandi polisi yataye muri yombi undi mukandida. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi ibyo barabinenga bavuga ko ari urundi rugero rw'uko perezida Kais Saied aniga ihiganwa. Ititaye ku rwego rukuru rw'ubucamanza, komisiyo yemeje gusa kandidatire ya Saied n'iz'abandi 2, Zuhair Magazhawi na Ayachi Zamer, mu matora y'umukuru w'igihugu azaba tariki ya 6 y'ukwezi kwa 10. Umuyobozi wa komisiyo y'amatora Farouk Bouasker yagize ati:
komisiyo ni rwo rwego rwonyine rwizewe n'itegeko nshinga rwahawe inshingano z'ubunyangamugayo mu matora. Ejo kuwa mbere impirimbanyi nyinshi zateraniye hafi y'icyicaro gikuru cy'iyo komisiyo ziyisaba gusezera ku mirimo. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tunisia n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yashinje abategetsi gukoresha inzitizi zidahwitse n'iterabwoba kugira ngo Sayed azongera atorwe. Abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ko komisiyo itagifite ubwigenge kandi ko intego yayo imwe rukumbi ari iyo gukora ku buryo Sayed atsinda mu buryo bworoshye. Iyi komisiyo ihakana ibyo birego ikavuga ko nta ruhande ibogamiyeho. Sayed watowe muri demokarasi mu 2019 mu mwaka ushize yavuze ko atazaha Tunisia abadakunda igihugu. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. Nigeria ejo kuwa mbere yashinje abantu 10 icyaha cyo kugambanira igihugu no gucura umugambi wo gushishikariza igisirikari kwigomeka ku butegetsi. Iki cyemezo kije gikurikira imyigaragambyo yo mu kwezi gushize yabaye mu gihugu hose, aho abantu ibihumbi amagana bihereje imihanda bamagana ubuzima buhenze. Abari muri iyo myigaragambyo bahuye n'ingufu z'abashinzwe umutekano babirayemo ndetse bamwe bahasiga ubuzima. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu wa Amnesty International uvuga ko abantu 13 byibuze bishwe. Inzego z'umutekano zahakanye gukoresha ingufu zica. Aba bagabo 10 bagejejwe imbere y'urukiko rw'igihugu Abuja maze bahakana ibyaha. Mu mpapuro z'urukiko, ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byabonye abashinjacyaha ba leta bavuze ko abigaragambyaga bari bagamije guhungabanya umutekano wa Nigeria kandi ko bafatanyije mu bugambanyi bugamije ubuhemu. Abashinjacyaha kandi babashinje gutwika inyubako za leta no guhungabanya umudendezo rusange. Abunganira abigaragambyaga basabye ko barekurwa batanze ingwate, leta irabyanga. Urukiko ruzafata icyemezo tariki 11 ku kwezi kwa 9 ubwo biteganyijwe ko urubanza rwabo ruzatangira. Bashobora guhanishwa igihano cy'urupfu baramutse bahamwe n'ibyaha. Ejo ni Mukankusi urakoze kuri aya makuru yaduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru yacu mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho leta y'ico gihugu yarayishinguranye iteka ibisigarira vy'impunzi 200 zapfuye hagati y'ukwezi kwa 6 no kwa 8 abitavye Imana bazize intambara ibandanya mu burasirazuba bw'ico gihugu bahitanywe n'inzara, amasasu, imyuzure n'ibindi bitandukanye. Inkuru ya Jimmy Shukurani Bakomera. Kuri Stade de l'Unité mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo niho habereye uyu muhango. Ni umuhango watangiye mu masaha ya mu gitondo kuri uyu wa mbere. Uyu muhango wari uyobowe na Minisitiri ushinzwe uburenganzira bwa muntu no kugoboka bari mu kaga muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho yari aherekejwe n'abandi bayobozi batandukanye bari baturutse mu murwa mukuru Kinshasa, barimo Minisitiri w'urubyiruko, umuyobozi w'ikigo cya leta gishinzwe kugoboka impunzi, Commission Nationale de Réfugiés CNR mu mpinamagambo, n'abandi bayobozi batandukanye. Ni imibiri y'impunzi 200 yashyinguwe ku irimbi risanzwe rishyingurwamo abahitanywe cyangwa bakozweho n'ibikorwa ndetse n'ingaruka z'intambara mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, leta yise Genocost cyangwa se Jenoside ikorerwa muri Kongo. Iryo rimbi ribarizwa muri teritwari ya Nyiragongo. Aba bantu 200 batakaje ubuzima mu mezi atandukanye kuva mu kwa 6 kugeza ku itariki 28 ukwezi kwa 8 uyu mwaka. Ubuyobozi bwatangaje ko benshi muri aba 200 bahitanywe n'inzara, abandi bapfa kubera indwara ziterwa n'isuku nkeya, abandi bagahitanywa n'amasasu mu nkambi z'impunzi, cyane ko hasigaye habarizwamo umutekano muke. Agifata ijambo mu gutangiza uyu muhango ku mugaragaro, General Peter Chirimwami, guverineri w'intara y'Kivu ya ruguru, yumvikanishije uburyo abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu bakeneye umutekano usesuye. Uyu muyobozi yongeye guhamagarira abaturage gufatanya n'inzego za leta mu guhashya imitwe yitwaje intwaro irwanya leta mu rwego rwo gufasha ubuyobozi kugarura amahoro n'umutekano birambye. Guverineri kandi yakomeje yihanganisha imiryango
imiryango y'ababuze ababo mu nzira zitandukanye cyane abari mu nkambi z'impunzi. Ni umuhango wari witabiriwe n'abaturage benshi bo mu mujyi wa Goma biganjemo n'impunzi zari zaturutse mu nkambi zitandukanye zo mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo, aho bamwe bari baje gusezera ku mibiri y'ababo baguye mu nkambi z'impunzi. Mu gahinda kenshi abagize imiryango y'abatakarije ubuzima bwabo bakaba banashyinguye umunsi bagaragaje intimba baterwa no kubura ababo mu bihe nk'ibi by'ubuhunzi. Uyu ni bwana Jean Bosco Nizeyimana wabuze umuvandimwe we mu nkambi ya Don Bosco mu teritwari ya Nyiragongo. Nabuze uwitwa Patrick Mbagaye ene mama. Yapfuye gute? Yapfuye igihe yari ari guhunga ubw'intambara, ubwo twagiye kuraruza umurambo we tuwuzana hano ku morgue y'Province. Kuri iki cyemezo guverinoma yapanze kubashingura mu cyubahiro, turabishimiye kwanza yuko aka karengane k'igihugu cyacu kiri kunyuramo kiri kurushaho kugira ngo kamenyekane kanagaragare. Kubera agahinda aba baterwa no kubura ababo mu nkambi z'impunzi, barasaba ko leta yakora ibishoboka mu guhagarika intambara mu bice baturutsemo, bityo bagatandukana n'ubuzima bwo guhunga. Ubu buzima bubi igihugu kiri kunyuramo muri iki gihe biri gutuma imbaga nyamwinshi zipfa akamama. Vraiment nibyo turindiye ko guverinoma yakora aho bwabaga igashakisha imbaraga zose umutekano ukasubira mu burere twavuyemo. Ijwi rya Amerika kandi yavuganye na madamu Mahombi Seruhungo, umwe mu babuze ababo mu nkambi ya Munigi mu teritwari ya Nyiragongo. Anga twaje guhamba abantu bishwe n'indambara za M23. Uriya musite yacu hapfuyemo abantu babiri, babazana mu morgue bamazemo ibyumweru bibiri, none niho twaje kubahamba. None ibi bintu duteye agahinda kanini cyane kubona twaje turahora turahamba buri munsi. Turi gusaba dusubize iwacu juko bino ndani cyo turi kubona tunana amateso gakomeye cyane. Abayobozi b'inkambi z'impunzi batandukanye bumvikanisha ko uyu mubare w'abantu 200 utera ubwoba basigaye mu nkambi. Aba bakomeje gutinya umutekano muke n'ibindi biza bihitana ubuzima bw'impunzi. Uyu ni bwana Justin Kamana, umuyobozi w'inkambi ya Don Bosco, na mugenzi we Justin Niyonzima uyobora inkambi ya Munigi, zose zibarizwa muri teritwari ya Nyiragongo. Abantu baguye mu nkambi ni benshi kuko twageze Igoma turi guhunga, tumaze hafi imyaka 2 kandi turi imiryango 4,178, ariko abantu bo twafishije ni benshi kuko benshi bishwe na kolera, abandi bicwa n'inzara, abana barwara bwaki. Turi gusaba justice ya Kongo, justice nationale ya province, bose bite kuri kino kibazo cy'impunzi kugira ngo tugere ku ngingo neza ikwiriye yo kwitwa umukongomani anakubahirizwa n'ubuzima bwe. Urubyiruko mu ntara y'Kivu ya ruguru rukomeje guterwa impungenge n'uburyo abaturage bakomeje gutakaza ubuzima mu buryo butandukanye mu ntara ndetse no muri teritwari zibarizwamo umutekano muke. Baudouin Tasugisimba, umwe mu bayoboye urubyiruko muri teritwari ya Masisi, hari icyo asaba guverinoma. Nagahinda dufite kuko ntago byoroshye kubona mu muryango umwe abantu 200 bavamo bapfa, ukabona abaturage bawe 200 bapfa ku cyarimwe. Ni ibintu by'agahinda byagumye gutera agahinda amahanga yose, none bagahaguruka bagafasha Kongo kugira ngo aba baturage b'inzira karengane basubizwe mu byabo. Aba bantu 200 baje biyongera ku bandi 35 bashyinguwe mu irimbi rya Genocost Ikibati ku itariki ya 15 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, bari biciwe mu nkambi ya Rushagara na Mugunga mu mujyi wa Goma, aho nabo bari bahitanywe n'ibisasu byatewe biturutse muri teritwari ya Masisi ahaberaga imirwano hagati ya FARDC n'umutwe wa M23. Ku itariki 2 ukwezi kwa munani nabwo abandi bantu 24 bashyinguwe muri iryo rimbi, ubwo Kongo yizihizaga ku nshuro yayo ya kabiri ubwicanyi bukorerwa abasivile mu gihugu kuva mu myaka ya za 90, aho imitwe yitwaje intwaro yatangiye gutana mu mitwe na FARDC kugeza ubu. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Jimmy Shukrani Bakomera, urakoze. Tukiri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe mu barimu bigisha amashuri ya leta yo mu ntara ya Kivu y'Epfo ejo kwa mbere bakoze imyerekano bongera bahagarika akazi basaba kongerwa umushahara. Ni mu gihe umwaka w'ishure w'2024-2025 watanguye ejo muri ico gihugu. Umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo ari Uvira atubwira ibindi. Hirya no hino mu gihugu abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke, abanza ndetse n'ayisumbuye yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo batangiye umwaka w'amashuri w'2024-2025.
ijwi rya Amerika aho ryageze kuri bimwe mu bigo by'amashuri bya leta biri mu ntara ya Kivu y'Epfo birimo Epe Uvira, Mbegu Bora, Lycée Umoja, Mwanga, Epe Tanganyika. Twasanze bimwe muri byo nta banyeshuri baje, ibindi abana bari hanze bakina, mu gihe handi naho abarimu bari hanze y'amashuri batari kwigisha. Simon Sengiyumva ni umunyeshuri wiga ku ishuri ryisumbuye rya Mwanga. Twamusanze hanze y'ishuri ari kumwe n'abandi banyeshuri bari gukina, abandi bari kugura amandazi. Yemeza yuko batize. Twashyize ku ishuri mu gitondo 6h kuko twego tuzatwiga 6h45. Tashuri arimo yiga n'abanyeshuri bari bakeya, tasaba ngo batwigishe. Ilenge Jean Pierre ni umuyobozi wa sendika y'abarimu muri aka karere k'uburezi ka Sud Kivu ya kabiri. Avuga yuko bahisemo guhagarika kwigisha kugeza igihe leta izubahiriza amasezerano yagiranye n'abarimu, arimo kubongeza 100,000 by'amakongomani, mbese $36 yabemereye mu biganiro bagiranye nayo mu mujyi wa Kinshasa mu kwezi kwa 8 gushize. Aba barimu kandi barasaba leta ko yahemba abarimu basha, igahimperekeza bamwe mu barimu bageze mu zabukuru, ndetse ikavanaho ibyiciro bigena imishahara bitewe n'uturere abantu batuyemo. Abarimu bo mu ntara ya Kivu y'Epfo bahisemo kutitabira gutangira umwaka w'amashuri kugeza leta yubahirije amasezerano yayo, arimo kwishura abarimu 100,000, guha nimero ya matrikire abarimu bashe. Kugera kuri ibyo, turasaba abarimu kuguma imuhira mu kiruhuko. Bamwe mu barimu batuye muri teritwari ya Uvira bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga yuko amafaranga leta ibahemba ari ntica ntikize kuko adashobora kubakemurira ibibazo byo mu rugo. Mutunzi Mirambi n'umwarimu wigisha ku ishuri ribanza ryo ku Mugeti. Jewe mfite abana 3 muri secondaire, kagira abandi 3 kuri primaire, mfite abana 6. Abo bose abo kuri primaire bigira kuri privé, abo kuri secondaire nabo bigira muri secondaire nyine turishora amafaranga. Wayakarikira ayo mafaranga abo 3 bo muri secondaire bonyine barayamara. Turarwara nyine kandi tukarwaza, ibyo byose bikagenda bitugora. Nta mituweli tugira, nta kintu tugira na kimwe kidufasha muri education. Warwaye ucangwa warwajije ni wewe wenyine ushobora kwimenya. Gusa nubwo abarimu muri intara basaba leta kubahiriza amasezerano yagiranye nabo, hari abandi nabo bavuga yuko kuva bashegwa mu zabukuru mu mwaka wa 2021 nta mperekeza bari bahabwa. Mutabara Karesenganda ni umusaza uri mu kigero cy'imyaka 75 y'amavuko, yari amaze imyaka irenga 50 mu burezi. Arasaba ko leta yamurenganura ikamuha imperekeza ze. Muri imyaka 50 tibansezerera ngo bampeze imperekeza, kandi ntibandekera mu kazi kuko abandi bakarekeyemo n'ubu bakakirimo. None rero abarimu bariko baraka uburenganzira bwabo. No, ivyo bintu ni ivy'ukuri. Nanje nibyo keneye, nibyo nshaka, nibyo nifuza, bampereze imperekeza cyangwa se bansubire mu kazi kanje. Mu gihe kandi aba barimu mu bigo bya leta bahagaritse kwigisha, abarimu bigisha mu mashuri yigenga twagiye tunyuramo harimo Les Anges, Lycée La Glace, Shalom, ibo bigishije gusa kubera ubushobozi buke. Hari ababyeyi bavuga yuko batarabona amafaranga yo kugurira abanyeshuri ibikoresho by'ishuri. Abana batanguye umwaka wo kwiga, nukuri kwima nta nagakaye, nta nagakaramu, nta nagahuzu. Impuzu abana birirwa mu muhira nizo twabarungikanye kugenda kwiga. Uko nibwo buzima nyene tubayeho nyene bwa nta kigenda nuko nyene. Pascal Mulumbi no umugenzuzi w'akarere k'uburezi muri Uvira, twahuye nawe kuri moto agenzura ibigo byafunguye n'ibitafunguye. Avuga yuko atangazwa n'uburyo abarimu bahagaritse kwigisha kandi baragiranye amasezerano na leta ko izabaheza 100,000 by'amakongomani byiyongera ku mushahara basanzwe bahembwa. Ubusanzwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarimu barushanwa imishahara bitewe n'uturere baherereyemo. Abari mu mujyi wa Kinshasa bahembwa amafaranga arenga gato 400,000, no kuvuga $137, mu gihe abari mu mujyi ya za Bukavu na za Goma ibo bahembwa 347, no kuvuga $119. Naho abari muri za teritware zirimo za Uvira ibo bahembwa 247, no kuvuga $85.
Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo. Amashami yigenga akorera mu gisata c'agateka kazina muntu mu Burundi harimo mpuzamakungu nayo mu gihugu c'u Burundi yemeza ko ikibazo c'abanyagihugu banyuruzwa n'inzego zirimo iziperereza n'abajeje intwaro kicibonekeza muri ico gihugu. Amwe muri ayo mashirahamwe arimo Fokode rikora amatohoza yimbitse kuri iki kibazo biciye mu mugambi waryo Ndondeza. Ishamwe Fokode ryemeza ko abo ryamenye kuva President Burundi Evariste Ndayishimiye afata ubutegetsi ari 120. Amwe mu mashirahamwe ari ku rubuga nka Folican F abitera ivyatsi. Muravyumva muri no nkuru yumenyesha makuru wacu Thierry Ndayishimiye. Ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Fokode muri raporo yaryo nshasha hagerekana ko kuva mu kwezi kwa gatandatu ko mu mwaka wa 2020 President Evariste Ndayishimiye aja ku butegetsi iryo shirahamwe ryamenye abantu barenga 120 baburiwe irengero inyuma yo guhagarikwa n'inzego z'umutekano hamwe n'iperereza. Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Fokode. Kuva President Evariste Ndayishimiye afashe ubutegetsi abantu barenga 120 baramaze guhagarikwa canke kunyuruzwa n'inzego z'igihugu baca barabugwa irengero ryabo. Abagenda barakora ayo mabi ntibigeze bahagarikwa, imiryango nayo yabuze abayo itigeze ishigikirwa mu rugamba rwo kurondera ababo. Pacifique Ninahazwe avuga kandi ko ikibabaje kinateye amakenga ari uko umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH mu vyegeranyo umaze gukora bigera kuri 5 kuva mu mwaka wa 2019 atana hamwe wigeze ugira ico uvuga ku baburirwa irengero. Ni mu gihe guhera muri uyo mwaka wa 2019 irishirahamwe Fokode riharura abantu bangana n'166 biciye muri Ndondeza banyurujwe n'inzego z'igihugu bakaburirwa irengero. Tugakeka ko mu bihe byo vyegereje amatora no mu bihe by'amatora nyene umurindi wo kunyuruza uzokomera kurusha. Ivyo bikaca bimera gutyo atamugwi w'igihugu wizigiwe uriho ushobora gukurikirana bene ivyo bibazo. Ishirahamwe Fokode ryabwiye Ijwi rya Amerika ko ridasiba gutabaza umugwi CNIDH iyo hari umurundi yatabaje canke imiryango yabuze ababo muri ubwo buryo, ariko naco CNIDH ibikorako. Tugerageje kurondera abo mu mugwi CNIDH utwagwa na Sixte Vinyini Muraba ngo bagire ico bashikirije kuri izo raporo nitwigeze tubaronka. Naho biruko hari amashirahamwe akorera mu Burundi adaharanira inyungu za politike avuga ko raporo ziriko zirasohoka muri kino gihe zivuga ku bibazo by'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ari bigamije gucafuza Burundi no gutoba amatora yimirije. Izahake bakanibona aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ya Kopa Burundi, ishirahamwe gishinze guterera mu gutsimbataza amahoro arama mu Burundi, mu kiganiro yahaye abakunzi bacu yiyamiriza ibiri muri ico cegeranyo. Avuga ko iyo hari igikorwa kidasanzwe cegereje mu gihugu c'u Burundi raporo nk'izo zisohorwa n'amashirahamwe atandukanye kumvo za politike. Uko ishirahamwe ya Kopa Burundi kuri cya cegeranyo nta vyadutangaje kuko igihe cyose igihugu cegereje ibihe bidasanzwe na cyane cyane nk'igihe cy'amatora iryo shirahamwe Amnesty International n'andi mashirahamwe bashuditse bamabasohora amaraporo y'inajya biboneka neza ko ari amaraporo ya politike. Mugenzi wo mu ishirahamwe NAD Joseph Manirafasha ariserukira nawe yemeza ko mu Burundi ari amahoro ahubwo ko abarundi bakwiye kuraba ibibateza imbere ntibatumwanya kuri izo raporo. Icyo cegeranyo twasanze kuko kitajanye n'ibiko biraba ngaha mu Burundi mu gihugu cacu. Byo bariko barasohora ivyandiko bivuga vyo canke bitavuga vyo abarundi bumve bagumana uwo mutima nka bene Burundi. Aho tugeze twakesha hanini burya bene Burundi. Hagati aho ishirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International naryo riherutse gusohora raporo yerekana ko abaharanira agateka kazina muntu babangamiwe cane mu Burundi ndetse n'abanyagihugu atamwidegembyo bafite. Amnesty International itanga uturorero ko mu myaka 4 iheze President Evariste Ndayishimiye yagiye ku butegetsi abenshi bafungiwe ubusa, abandi baricwa ndetse abandi baraburirwa irengero hamwe n'abahunze igihugu. Umushakashatsi wa Amnesty International Rachel Nixon yavuze ko iryo shirahamwe ribabazwa n'abaharanira agateka kazina muntu bafungirwa ubusa, abahohoterwa, abicwa, ababurirwa irengero, abandi bagahitamo guhunga igihugu. Mu ishirahamwe ya Kopa Burundi, ishirahamwe gishinze guterera no
gutsimbataza amahoro arama mu Burundi. Aha bakavuga ko raporo ya Amnesty International yoba ifise intumbero yo kuraba ko umukozi wa ONU akorera mu Burundi mu bijanye n'agateka kazina muntu yogumaho mu gihe ikiringo ciwe kigiye guhera. Izahake bakanibona aserukira imbere y'amategeko ishamwe ya Kopa Burundi yabwiye abakunzi bacu ati avuyeho akazi kabo ko bagahagaze. Umwe mu yandi mashirahamwe atashimye kuvugira kuri mikro zacu yagarutse ku byayo mashirahamwe yashikirije agira ati abo ni babandi bari mu mashirahamwe ari mu kwaha kwa leta iri ku butegetsi. Ninde Murundi atabona ko mu Burundi ataburenganzira bwa kiremwa muntu bukiharangwa? Ni mu gihe ishirahamwe Fokode riharanira agateka kazina muntu ku Murundi wese basaba ko ikiringo c'uwo muhinga wa ONU ajejwe gukurikirana ibibazo by'agateka kazina muntu mu Burundi cokongerezwa kandi kigakomezwa, ndetse n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu muri ico gihugu agashigikirwa. Aha ntibasiga inyuma abanyagihugu biraba mu gutanga amakuru ku gihe mu gihe hari uwabo yaburiwe irengero. Fokode ikaba yabitangaje kuri uyu wa 30 ku kwezi kwa munani. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH naco washimye kuvuga kuri ico cegeranyo c'abashakashatsi ba Amnesty International ndetse no ku kibazo c'inyuruzwa ry'abantu mu Burundi kivugwa n'ayandi mashirahamwe akurikiranira hafi ibibera mu Burundi. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inkuru ivugwa mu gisata c'amagara y'abantu imbere ko duhava duhana gahindukira. Ikiza c'ibihara vy'inkende kibandanya kwiha inkumbi mu bihugu bitandukanye vya Afrika. ONU yemeza ko Kongo izi imbere mu bihugu bivugwamwo ubwandu bwinshi. Abana bo muri ico gihugu bakaba bari mu babangamiwe. Mugenzi wacu Tim Harris Shimwe arabitubarira. Umwana mwumvurira n'uw'umugore witwa Nzigire Lukangira w'imyaka 32. Umwana ararizwa n'uburibwe atewe n'icyorezo cy'ubushita bw'inkende. Kugira ngo ahore, Lukangira nyina w'umwana akora ibyo ashoboye byose birimo kumugabanyiriza umuriro akoresheje agatambaro aba yinitse mu mazi akagashyira mu gahanga k'umwana ngo abone ko umuriro wacogora. Nyamara ibi abikora ari mu maboko y'abaganga, ndetse akavuga ko kuremba k'umwana n'inzara ishobora kubigiramo uruhare. Kuva umwana wanjye yahura n'iki cyorezo namuzanye hano, yatewe urushinge rumwe ahabwa n'ibinini. Ubuzima hano buragoye cyane, nta byo kurya dufite kandi abantu babujijwe kudusura kubera ko dufite icyorezo cy'indwara ikomeye. Turagowe cyane mu buryo dushobora kuzicwa n'inzara hano. Lukangira akomoka hitwa Ikavumu mu burasirazuba bw'igihugu. Aha niho iki cyorezo cyatangiriye kugaragara, bituma mu kwezi gushize ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ritangaza ko iki cyorezo kigomba gushyirwa mu byihutirwa bihangayikishije isi. Aha Lukangira arwarije umwana we, hari n'abandi barwayi bagera kuri 900 bose bagaragaje ibimenyetso by'icyorezo cy'ubushita bw'inkende bahamaze amezi 3. Kimwe n'abandi barwaza, Lukangira yatangiye kwifashisha imiti gakondo nk'igisubizo abona ko aricyo kiboneye cyo kugabanya ububabare bw'umwana we mu gihe aho barwariye hari ikibazo gikomeye cy'imiti. Iki kibazo cy'imiti idahagije kandi gishimangirwa n'umuyobozi w'ibitaro by'Ikavumu, muganga Musole Mulamba Muva. Dufite ibibazo byinshi. Imbogamizi ya mbere ni ikibazo kirebana n'ibura ry'imiti, kuko buri munsi duhura n'ikibazo cy'ibura ry'imiti kubera ububiko bw'imiti dufite twahawe n'abafatanyabikorwa. Iyo bushize ntabwo tubona ubushobozi bwo kubona indi miti, tugomba gutegereza indi miti ikatugeraho. Buri gihe dukunze guhura n'iki kibazo cy'ibura ry'imiti, kandi ni ikibazo duhanganye nacyo mu kurwanya iki cyorezo. Et ça, c'est un grand défi que nous avons dans la prise en charge de cette maladie. Abandi barwayi barimo Sifa Mwakasisi we avuga ko ubwo yatangiye kubona ibituragurike biza ku ruhu rwe yabwiwe ko kujya kwivuza ku bitaro by'Ikavumu ari ubuntu. Nyamara avuga ko yahageze agasanga nta miti bafite. Akavuga ahubwo ko umuntu ashobora kwapfira kubera ibura ry'imiti. Byitezwe ko mu minsi ya vuba aha Ikavumu hazagezwa inkingo zo kurwanya ubwoko bushya bwa virusi itera ubushita bw'inkende ibishobora kurengera ubuzima bw'abatari bake mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yemeye gutanga miliyoni 10 z'amadolari azafasha mu rugamba rwo guhangana n'iki cyorezo.
Chris Kachita, umuyobozi w'itsinda rishinzwe kurwanya icyorezo cy'ubushita bw'inkende, ku ruhande rwe nawe yemeye ko iki kibazo cy'ibura ry'imiti gihari, ariko yizeza ko hari inkunga ya toni 115 z'imiti ishobora gutangwa na banki y'isi. Minisiteri y'ubuzima muri Kongo ivuga ko kugeza mu mpera z'ukwezi kwa munani abantu 19,710 baketsweho kuba bafite ibimenyetso by'iki cyorezo, abarenga 5,000 bemejwe ko bayanduye, naho 655 bo bakaba bamaze kwicwa nayo. Ijwi ry'Amerika nino ngaha duce dusozera amakuru yacu ya kino gitondo. Ndabashimire ko mwaduteza abiri. Kuri mikro mwari kumwe na Diane Ninahazwe, Nadia Taha niwe yari muhinga bw'ivyuma. Twese rero tubikebanuye tubifuriza umunsi mwiza, ahanje turongera mu bindi biganiro byo mu masaha ari imbere.